Eka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe bakunzi banywanyi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya nino mu makungu kure mwe mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya ku mugabane wa Aziya bari irya nino ku mugabane w'abanyafrika muri South Africa, Zambia, Kenya, Uganda, mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, mu burengero muri Congo, mu buseruko muri Tanzania. Mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone. Hamuraca ujya ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikiraho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezwe kari karavugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ubwoba ni bwose, arashobora gutembagazwa kudeta ngaha mu gihugu c'u Burundi ya Mose. Abenshi baravuga ko kudeta igiye gukorwa, bagiye gukora gutembagaza ubutegetsi, ngo barabona ko Varisito Ndayishimiye agomba ngari we asambuye igihugu, bakaba babona ko gukorana nawe bigoranye cane, bakaba babona ko ivyo bamugira ko inama atana kimwe ashira mu ngiro, bakaba rero bipfuza kumutembagaza ku butegetsi. Abo boba bashaka gutembagaza umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye bo bari bantu ki, bo bari bande bashaka gutembagaza ubu butegetsi bw'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye? Ubwe Varisito Ndayishimiye avuga ko yaciye amenyutsa ivyo kumutembagaza ku butegetsi, umugambi wose n'abawinyegeje inyuma. Abinyegeje inyuma b'umugambi wo gutembagaza Varisito Ndayishimiye ku butegetsi ngo boba baritwaje igitoro, bo bari bo babujije igitoro kwinjira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Varisito Ndayishimiye mu majambo ye avuga ko igitoro kubura ngaha mu gihugu c'u Burundi atari uko igitoro cabuze, atari uko igihugu c'u Burundi cabuze amahera yo kwinjiza igitoro, atari uko amasosiyete angaha mu gihugu c'u Burundi yahawe kwinjiza igitoro yananiwe canke yabuze amafaranga mvamakungu, amafaranga y'agaciro yo kugira ngo bazane igitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi. Reka siko bimeze, sivyo na gatoyi. Varisito Ndayishimiye nivyo yaciye ashikiriza ubwo yari mu gikorane i Nyabihanga mu ntara ya Ruyigi, aho rero yaciye avuga ukungene hari abategetsi ko kandi abo bategetsi bakorana na Varisito Ndayishimiye muri ntare rushatsi mu kurongora ibisata bitandukanye. Abo bategetsi ari bo baciye babuza ko igitoro cinjira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Varisito Ndayishimiye ati naramenye umwe mu bategetsi, indongozi ikomeye yagiye irabuza ko igitoro cinjira mu Burundi, yagiye igambana igatanga amakuru ivuga ko naho igitoro kizanywe mu Burundi ngo Burundi ntabwo bushobora kukiriha. Uyu mutegetsi ngo yarabandanyije iyindi ncuro igitoro kigira kinjire kiri mu bwato, ngo aravuga ko batagomba gutanga dokima irekurira ubwo bwato kuzana igitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi mw'Itanganyika. Irasubira kandi igitoro igihe cari caje iraciye ategeka ko ubwato bwari bwazanye igitoro ngo bugomba kuvanwa ko ntiburekurigwe gupakurura ico gitoro bwari bwaciye buzana. Ivyo vyaraciye intege n'abandi bagomba kuzana igitoro bagenda bamenyutsa ko ngo mu Burundi atago bushobora kuriha igitoro, mu Burundi ata gitoro kirekuriwe kuhaza, ko ngo hagira habe kudeta ko ico gitoro kigiye kuba kuzanwa Uburundi butazoshobora kukiriha.
ng'ivyo vyose umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ngo vyaramushavuje cane. Mu kumushavuza yarabonye ko ari indongozi zikuru ziri mu butegetsi bwe yizigiraga ko arizo zimufasha gutwara igihugu, ariko ngo yararavye ko arabona ko abo ari ab'amashatani yakoreyemwo, ari abo amashetani nyene yakoreyemwo, nk'uko Varisito Ndayishimiye yaciye nyene we ubwe avyivugira ubwo bari mu gikorane c'imisi 3 kuva kw'igenekerezo rya 22 gushika 24 ivyo na gatatu murantunga. Ivyo vyose rero umukuru w'igihugu yaciye yivugira ngo biraboneka ko afise ubwoba bukomakomeye cane bw'ibishobora kuba bigiye kumubako, ngo yaramenyukije ko kandi hari indongozi ngo zonona kugira ngo Varisito Ndayishimiye ace azirukana, ngo cane cane ko Varisito Ndayishimiye atemeranya n'abarya igiturire, atemeranya n'aba Kaboko. Abo ba Kaboko rero ngo baronona bagahabwa igiturire ku murango habona, kugira ngo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye abakureko amaboko, abahebe ace abirukana. Uko kubirukana ngo Ndayishimiye azosigara wenyene, ngo barashaka ko Ndayishimiye azosigara ari nk'agati kirebanga mu mazi. Ivyo nivyo Ndayishimiye avuga, ariko we avuga ko ntaco azobagira ngo kuko yarahejeje kubaharira, yarabababariye ngo ntaco azobatwara. Ivyo vyose Ndayishimiye yaciye ashikiriza ngo biraboneka ko afise ubwoba, yaravye kubakorako amaboko arasha, yaravye kubakura no kubirukana abona ntaho azobihera. Ubwa mbere uwagira amutembagaze ku butegetsi yari Alain Guillaume Bunyoni. Bunyoni yiswe igifyoti, igifyoti baragifunga, kuri ubu ngubu kiri mw'ibohero. None abo bandi bagira batembagaza ubutegetsi bo bari bandi? Abavugwa kw'isonga harimwo General Prime Niyongabo aramutswa igisirikare, undi mutegetsi ni umukuru w'umugambwe CNDD FDD Colonel Reveriyano Ndikuriyo. Uyundi akomakomeye cane avugwa imbere yabo bose ni General Gervas Ndirakobuca batazira Ndakugarika. Ndakugarika ngo niwe avugwa ko ashobora kuba yipfuza gutembagaza ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye. Ngo Varisito Ndayishimiye yagomba kuja muri Afrika y'Epfo ubwo wose Ramaphosa yarahiraga, Cyril Ramaphosa nyine yarahiriraga kuba umukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo. Varisito Ndayishimiye murazi ko abandanya gukora ingendo zitandukanye, ariko ngo uwo munsi yararavye abona ko nta muntu yagomba gusiga ku rugo, nta muntu yagomba gusigira igihugu, ngo hari hateguwe kudeta ko yashobora kugenda kudeta igahita iba. ngo yabonye ko atogenda atatunganyije vyinshi vyariko biramuraba. Mu makuru ava mu iperereza, Ndayishimiye yari yamenyukije ko Generali Ndakugarika Gervas Ndirakobuca yagomba kumutembagaza ku butegetsi. Ivyo vyose rero ngo vyaramuteye ubwoba. Varisito Ndayishimiye yararavye abona ntiyokwirukana Ndakugarika mu bushikiranganji, mu kicaro c'umushikiranganji wa mbere, na cane cane ko yamugenye asubiriye Bunyoni yarahejeje kwagiriza ko yagomba kumutembagaza ku butegetsi. Varisito Ndayishimiye ngo yabonye ko kwirukana Gervas Ndirakobuca batazira Ndakugarika ngo mu kibanza c'umushikiranganji n'uyundi yoca azana muri ico kibanza nawe ngo nico kimwe,
ngo yabonye ko rero uwo yirukanye Bunyoni azana Ndakugarika, none na Ndakugarika nawe ngo nico kimwe na Bunyoni nawe arashaka kumutembagaza ku butegetsi. Kuri ubu ngubu harikekwa ko uwo mutegetsi Varisito Ndayishimiye yavuga ko yoba yarabujije igitoro kugira ngo hazoce haba yegeregere abanyagihugu bagumuke, yoba ari Ndakugarika Gervas Ndirakobuca ngo umushikiranganji wa mbere ngaha mu gihugu c'u Burundi ngo yoba ari we yipfuza gutembagaza Varisito Ndayishimiye mu bantu ba mbere bavugwa inyuma ya Prime Niyongabo na Colonel Reveriyano Ndikuriyo. Abo nibo bazingamitse igihugu, abo nibo batumye Ndayishimiye arara adatoye itiro, adasinziriye na gatoyi. Turabandanya kubatohoreza amakuru ukungene ibi bihangange birimwo biracanacanamwo, ukungene bizohera n'abifuza kwirukana Varisito Ndayishimiye bakamukura ku butegetsi, kuko babona ko ababangamiye ko bataronka ukungene biba banyonora igihugu c'u Burundi. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hamura ujya ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikiraho uzoba uherereye hose kw'isi.